yoshobora kuja kuri podium mu Mw'isengero akayiririmba abantu bakinjira mu mpemo. Igihambaye suko abantu binjira mu mpemo. Yego. Ahubwo igihambaye nuko abantu bakira ubutumwa bwiza. Munca makuru mu evangeliste niko akunda kubivuga. Biciye mu ndirimbo. Ahubwo ndumapota. Kandi barakunda kuvuga ati natwe nitwapfa tukagenda mu ijuru akazi kambere tuzokora ngo ni mu bisanzwe twebwe twabayeho kugira duhimbaza Imana kwera Imana kwihimbaza ntibishoboye twe turi hano ga duhimbaza Imana no kugenda muzi neza yuko bijya byose mubona ngo ni bya Satani no munezero Satani yatunyaze wari umunezero w'abana b'Imana. Amahoro mwese muri ko muradukurikirana abakunzi ba Burundi Kingdom TV aho uri hose twakubwira duti amahoro y'Imana bane nawe. Dukunda kuvuga cyane twisunze icivugo cacu ingabirano yanje iriho kugira ngo ikuze gwawe. Nico ciyumviro ca Burundi Kingdom TV, nico tukunda kugira ngo dushobore kuzamura za mpano ziri hasi kugira ngo dushobore kuzigaragaza canye kugira ngo na za mpano musanzwe muzi kugira ngo mubandanye mumenya ivyo ziriko zirakora. Nyita formidable, étonnable, admirable canke considérable ukushobora kunyita kose nta kibazo. Uyu munsi rero tugufitiye umutumire yashoboye kutugendera atuzanira cyane ibikorwa vyiwe, ube hafi kugira ngo ushobore kumumenya. Ariko imbere ya byose no gusaba kumaza kugira subscribe, ugire share, ugire comment kugira ngo ushobore kutubwira ati bugi biganiro muduha turabona yuko bimeze nabi. Muri iyo commentaire yawe irashobora kudufasha byinshi ikaduha inzira zo gukora. Rero reka kugira ngo sinshobore kugira introduction ndende canke kugira ngo ndabicisha amajambo ndabakirije umutumire ndakora mukije bro. Ndabaramukije. Meze bien. Tumeze neza turashimira Imana. Washitse muri Burundi Kingdom TV wiyumva gute? Nafurahi sana. Unafurahi sana. Okay, hari abantu bariko baradukurikirana bakeneye kumenya umuntu twatumiye. Dufate nkuko uri kuratembera kwibarabara ukacuhura n'umupolisi akagusaba ivyangombwa akakubaza ati dufate atana kwasi karanga muntu akubaza ati wewe urinde wo kwishura gute? Ni Vyizigiro. Vyizigiro. Niryo zina ryawe. Vyizigiro yaje muri Burundi Kingdom TV kugira ngo atuyagira iki? Nibijanye no guhuririmba. Kuririmba no muririmbyi. Turamenyere mu Burundi hari kategori hari abaririmba gospel hari ma profane we uririmba iki? Je ndimba gospel. Munca makuru muvuga butumwa. Bwiza. Kuko ari abavuga ubutumwa bubi ariko we tuvate yuko uri umuvuga butumwa bwiza gospel music. Je mvuga ubutumwa bwiza ubutumwa bw'Imana. Munca makuru mu evangeliste niko akunda kubivuga. Biciye mu ndirimbo. Ahubwo ndumapota. Uri umwapotre. Ni sawa kabisa. Kubera iki kuririmba gospel? Kurimba gospel musanzwe umuntu wese hajya yambara ikirato kimukwiye. Iyo wambaye ikirato kitagukwiye ntibikunda kutambuka neza. Ndi muri gospel ko yanumva ko arico kirato kinkwiye nshobora kwambara. Profane ntayo washobora canke ne mahitamwe wagize. Profane sanga atari kirato kinkwira. Ikirato gikwira ni gospel. Yego. Okay, abantu bavuga yuko gospel music novuga itariha ubabwira iki? Tuvuze ko itariha biragoye ingene ashobora kubyishura ariko ico novuga coco nuko Imana niyo itanga ubuzima bw'umuntu. Uko bigenda kose tubeshejweho n'Imana. Rero nta mpamvu novuga kitariha kuko ubutunzi bwose buriho buva ku Mana. None umunsi ndiko ndahema imwe ntarije. Hariho abantu bakunda kuvuga yuko ibintu vyose ubishize muri mode ndiko ndumva ivyo ugomba kuvuga uriko bicira muri mode spirituelle. No kuvuga bahara bakunda kuvuga ati ikintu yigishize muri mode spirituelle nta nakimye kidakunda. Urumva? Benshi bakunda kuvuga yuko gospel tariha kubera ko ngira ngo bisunga ma concert mu biki kurabona umuntu arimba sekila biroroshe cyane kuronka amafaranga. Abo bantu rero baraswaganya. Je novuga yuko ibikorwa byose ukoze ushonje cyane ni gake biguha umusaruro mwiza. Ushonje cyane. Brother we ni tayari pesa ziko. Bitu ni sawa. Zipo kabisa kubera jewe nakiriye niwe azitani watanga amafaranga yose. Umunsi rero urancorera bien bigene neza. Tanichole sintahuze kugucora niki. Gucora nuzi cyane cyo. Reka tubyiho uzobimenya. Ariko ndazi niba buvuka ngahi Bujumbura ndazi yuko gucora ubizi. Ukaba utaracora naho no gusabira kutazigera ucora kuko biratanga gasuzuguro gucoresha ni hatari. Okay, wowe usanzwe uririmba gospel music. Gospel music hariho abantu bariko barabona umengo irikirasa nifatiye indi sura bafatiye cyane ku masanamu asohoka
aya masanamu ariko arasohoka y'ama video aho bavuga bati ku ma video asika yasohoka ya gospel nta tandukaniro riri hagati ya gospel na profane wewe urabibona cyane navyibona je cyo mvuga nuko ubwa mbere na mbere uko haba profane habayo gospel ego hanyuma nashaka gucambwa n'abantu bose badukurikirana bamenye neza yuko bijya bintu byinshi bita ngo ni byisi mu bisanzwe bijya byari by'Imana nuko satani gusa yabidutanze kubitwara abantu baca bigira ivyisi babigira byisi ariko byari by'Imana rero bashobora ko na dance zitandukanye mu ndirimbo ukavuga ngo ni byisi or ntumenye ijya dance ko nk'abantu twamenye Imana dusoma Bibiliya turazi tudakekeranya yuko umuntu yatanguye igikorwa cyo kuririmba ni satani niwe yari mu marayika yagitanguriye mu ijuru niwe yaririmba kandi barakunda kuvuga ati natwe nitwapfa tukagenda mu ijuru akazi kambere tuzokora ngo ni mu bisanzwe twebwe twabayeho kugira duhimbaza Imana kwera Imana kwihimbaza ntibishoboye twe turi hano ga duhimbaza Imana rero satani kuko wewe yari yadutanze kumenya ino ngabiri kuko arazi n'agaciro k'ingabiro kuririmba mu ijuru nico tumavuga ngo ijambo ry'Imana ubutumwa bwose buzohagarara ariko indirimbo ntizizohagarara zizobandana ico gituma rero satani yarabidutanze akigenda gushaka kubikoresha muri bari ko yamaze kuvumwa uno musi nico gituma ubikoze bibaza ngo ni bya satani haro n'imidiho imwe n'imwe uyivugije mu mashengera amwe namwe ico sindakigirako nari cyane kuri ico kintu c'amasanamu amasanamu hariho ama video benshi bakunda kuraba gospel music abantu bakavuga bati aya masanamu ntatandukaniye na profane ugasanga harimo abigeme bambaye impenereza muri clip za video za gospel uramaze kubibona ibi bintu none birakenewe bo Jesse ndagira sinzi ko novuga karamahigwe singe no yita yo kubona indirimbo ya gospel abantu bambaye impenereza ntabyo urabona nta ndirimbo nimwe ya gospel cyane reka mbere je ndeke kuja no mu mahanga hano mu Burundi muri Buja Flavor urigera ubona ushobora kubona yuko amasanamu arimo atarabereye kuja muri gospel sindayibona nabyo urabona Imana ni nahazwe Imana ishinye niko baca bavuga ariko uramaze kuvyumva ko bibaho nkubu ndavyumvise ntavyo ari bwumva ariko bikubereye bishasha sinenda bizi ko ari abantu bakora clip za gospel bambaye ubusa cyangwa imenereza braza wowe kugira umuvugizi w'abarimba gospel wo bishobora kuko mengura bavugira Yesu bakuzi wa Burundi Kingdom TV mwumvise umutumire twatumiye yatubwiye wari we yatubwiye n'ibikorwa asanzwe akora aririmba gospel music ariko ikina ariko ndavuga n'ikintu kigize imisi kigaragara aho usanga abantu baririmba gospel music wowe ndaba ndazi kumaze kubibona braza tubye ngo navyo arabona ariko wowe ndaba ndazi kumaze kubibona ugasanga amasanamu biragoye kumenya ati ni gospel cyane profane wanashima mbere n'amadanse ugasanga amadanse arimwo ni ya madanse kumbure usanga bigoye ariko reka tuje ku kindi ico c'amasanamu reka tuciyohoze ariko ico c'ikindi cyo ndazi kumaze kukibona kuko nawe ico novuga no kugenda muzi neza yuko bijya byose mubona ngo ni bya satani no munezero satani yatunyaze wari umunezero w'abana b'Imana ariko ntitwaye tukiye kubivanga ndiko ndakubwira ujya munezero satani yadutwaye wari umunezero w'abana b'Imana nico gituma kuko satani yadutanze kubikora uno musi bikoze babona kukoze ibyo kwa satani ariko no munezero yadutwaye ko yadutanze kuba mu ijuru arazi secret yo mu ijuru ariko usanzwe uririmba gospel abantu bakakwitiranya nuko ukorera satani urumva ko nawe wataye intumbero nuko ni satani yaramaze kutudomina naho nyine nagomba gushika ariko urumva tugezero mu gihe cyo gutahura neza yuko hari ibintu bimwe na bimwe tudakwiye kwa tukitira voilà okay reka dusimbize kucerekeranye n'intuzenye n'imidiho hari abakunda kuvuga yuko ari imidiho itakwiye kuja muri gospel ni kuri we ubona yuko ari ivyo canke sivyo nta mudiho no mudakwiye kuja muri gospel bijya ntabwo ari ukuri tugerageje kumviriza indirimbo hari indirimbo yawe nshasha numvise wasohoye yitwa gute yitwa fata mfata canke fata MFA sawa mfata iyo ndirimbo yawe mfata je nashoboye kuyumviriza neza mu kanya ndumviriza kuva ku ntango kugira kwiherezo umuntu ariko arayumviriza umudiho urimwo jewe nagerageje kwiyumvira none uyu mudiho yoshobora kuja kuri podium mu Mw'isengero akayiririmba abantu bakinjira mu mpemo igihambaye suko abantu binjira mu mpemo ahubwo igihambaye nuko abantu bakira ubutumwa bwiza nico gituma nivyo mbwira abantu benshi muri no misi iyo ugiye kuririmba ntumanze kuvugishwa ngo uvuge mu ndimi babona kumenga ntacuri kurakora umukozi w'Imana
ariko harageze ko naho tutovuga Yesu ashimwe naho tutovuga ngo Imana ihimbazwe ariko dukwiye kuvuga ijambo rya reality y'ukuri abo bakatumenyera muri reality yonyine y'ukuri tutayenze kuvuga ngo Yesu ashimwe ngo Imana ihimbazwe kuko no munsi umuntu wese ugiye kane kari umukozi w'Imana ari umukizwa ni haleluya Yesu ashimwe ariko no munsi hageze ko batatumenyera kuri ivyo bya haleluya Yesu ashimwe batumenyera ku bikorwa by'ukuri uri kurakora ariko icyo uri kuravuga jewe ndakunze kumviriza ugasanga umuririmbyi yaririmbye hip hop muri gospel music kandi ugasanga ararapora vraiment vyatari imbere kurusha n'abandi barimba sekila ugasanga arakubisa rap asara urumva yuko ujya mu Kristo aza kugira inspiration ikomeye ku buryo waririmbye muri uwo mugiho wa rap nico navuze ubwo butumwa buraza kumyinjiramo neza nico navuze ntidukwiye ku ikintu kikwiye kutugira akamaro n'ubutumwa buri mu ndirimbo kandi ikindi novuga ninde yavuye mu ijuru azi style ziri mu ijuru izarizo ninde muri Bibiliya nta namwe handitse ngo muririmbe muri afrobeat cyangwa muririmbe zouk cyangwa muririmbe reggae muririmbe nta na hamwe biri ariko nibaza yuko melody yose iriho canke novuga style yose ihari yo guhimbaza Imana ni wa munezero satani yatunye ya uvuga ati naho umuntu yoja mise nkaravuga ati Imana ni ziza je ndayikunda ni sawa safi sana abantu barinjira muri style B nukumbiza message gusirimu ubutumwa ariko je vraiment ahantu rero ahantu ndakunda kuhagarara cyane hariho benshi bakunda kuvuga tugiye muri kahise ku muziki wa gospel u Burundi uravye aba Apollinaire ukaja kuri ba Fortran donc style baririmba za gospel hamwe nawe wumvise gusa igitangura gusa piano ya mbere ukavuga ati iyi nyimbo ni gospel uyumvirije gusa urumva ukacuvuga ati iyi ndirimbo ni gospel ariko ubu benshi baravuga bati biragoye kumenya gospel na profane ntabwo bigoye no kubera mindset yacu ya barayigize flow baratublokinze mindset yego ya kubera nimwe navuga umuntu wese ni byiza ko yambara ibirato bimukwiye umuntu arafise ntushora ari umuntu afise impano yo kuba umurapa akagira rap akaje atanga buni bwa butumwa muri cyaki ashoboye ubundi akavuga ati jewe ndimvye 7 niho ntanga ubutumwa bwanjye neza rero ni byiza ko umuntu wese yambara ibirato bimukwiye kandi hagira judging ubundi kuri ivyo kwera umuntu wese atanga message bivanye n'umudihuza kumworohereza reka mfatira aho nyene cyane rero ngiye nko ku indirimbo yawe mfata navuze yuko nagerageje kuyumviriza wumvirije indirimbo yawe mfata dufate usipoze yuko ari wewe ni wewe uri kurumviriza iyo ndirimbo nta gitero na kimwe wumvisemo dufate yuko ugiye ku radio ukacushikira kuri refrain gusa uko barakunda kuvuga yuko refrain y'indirimbo ari wo mutima donc ari incamake y'indirimbo kuko bakunda kuvuga yuko kenshi wumvije refrain y'indirimbo urashobora gutahura ati bitero barashobora kuvuga ibi bakunda kuvuga yuko refrain ari central y'indirimbo yose umuntu wumvirije indirimbo yawe mfata dufate wowe wumvirije refrain yonyene woca wumva yuko bavuze yuko ufatwa nande mu bisanzwe ni kubera profane yamaze kudomina gospel mu Burundi ubundi bwo yaba gospel ariyo yari imbere kuri profane uvuze mfata barumva gatawunda kwiye kudufata atari mpwemuye ariko ivyo ni kuri babandi baririmba gospel umuntu nawe ataririmba gospel avuze mfata arashobora kuvuga ati ni umukobwa nkeneye kamfata naco yumvize ro kino kiganiro ngera kirabi ukwiye kudufata ni mpwemuye ni Imana ikwiye kudufata ariko nakobajije sipoza yuko wewe ivya gospel ntavyuzi ivya gospel ntavyuzi wifokoreza tufate muri profane wumvise ijya refrain yawe kuko refrain yawe nta jambo ryo kuvuga naka mfata twumva mfata ntitwumva ngo ni naka mfata wo kumvira kaninda gufata numva nyene mfata bisigura ko ari umuntu gusa ateza kugufata ariko umuntu ntawurimo igambaye gusa cyo kumenya no ko harimwo byo gufata ariko nta muntu agufata arimwo muntu uzenye wumvije indirimbo neza kandi cyo tumenyereye muri izi ndirimbo zisohoka umuntu yumvise kuko ndiko ndavuga cyane kandi nawe ndazi kubitahura indirimbo yawe yumvirije ugerageje kuyumviriza neza umuntu akumva ijya afrobeat waririmbiyemo akumva kujya kuntu bavuga mfata hariho benshi bashobora kwiyumvira yuko indirimbo atari gospel ico mvuga rero ariko baramaze kwikugira abantu oya ni kimwe nahera baramaze kwikugira abantu oya urumva comment y'igikorwa baramaze kwikugira benshi barahari barahari rero nanje nico gituma mvuga nti harageze ko batatumenyera kubera tuvuze Yesu ashimwe Imana ishimwe harageze ko batumenyera ku majambo gusa y'ukuri tuvuze muri commentaire umaze kuronka kuri iyo ndirimbo yawe amajambo akunda kugaruka cyane bakubwira na ya indirimbo yanje amajambo agaruka nuko my song is very smooth
akarimbo kameze neza ya karyoshe cyane kameze neza mu buryo Kandi bwahe ari- amajambo canke umudiho byose Yeah. byose ati ni sawa yego nari nzi yuko uza kumbwira yuko hari abantu benshi bakubwira yuko indirimbo yawe umenga ni profane oya si benshi babikubwiye barambwira gusa kandi indirimbo nziza iryoshe iryo jambo ni formidable rikubwiye gusa no hari abantu bamaze kubimbarira benshi yuko igomba kumera nka profane kubera barenga babiri novuga ni benshi okay mwamaze kumwumva umutumire turi kumwe hano muri Burundi Kingdom TV aratubwiye yuko indirimbo yiwe ari gospel music ariko ico no gusaba wewe nuko uja kuri YouTube yitwa gute kugiye ndirimbo nifata umuntu ayikeneye kuri YouTube yandika mfata by nifata by muheburayo Vyizigiro mwamaze kuvyumva cuyijako hanyuma yumvirize ucuzigaho commentaire ucuze no muri Burundi Kingdom TV utwanikire commentaire uvuga ati burya ya ndirimbo rero nasanze nanje bimeze uko mukaza gusanga nabeshi ndemeye agasho hoba hariho umuntu amaze kukubwira yuko yahinduwe kubera indirimbo zawe ya ndafise abantu benshi bamaze kunyandikira bambara ati Vyizigiro tera imbere nuko indirimbo zawe ziraturemesha ziradufasha cyane ya kubera nsanzwe nikunda no kuririmba indirimbo zo guha zo kuremesha abantu ndavuga dufate nk'umuntu aba yahora akora nk'ibintu bibi akashaza kukubwira ati eba brother indirimbo yawe yaratumye mva muri ibi n'ibi aho abantu bariho oya je indirimbo zanje nyinshi zitanga ivyizigiro ibitanga ivyizigiro nta manuro zirimo uraremesha gusa ziraremesha hari zifise impanuro mugabo ibice 90% indirimbo zanje nizo kuremesha abantu kubereka yuko imbere ari heza bizogenda neza kwera Imana yaduteguriye kuba imitwe yaduteguriye kwimiriza hanyuma turiko turasa n'abarangiza abagerageza kumviriza bumvirije uburiwe kandi bumvirije n'ibikorwa byawe muri wewe uri muri babaririmbyi mu muziki wa gospel ba profita amahera canke ba profita gutanga ubutumwa bwiza sim profita amahera kubera no profita amahera gute kandi umuziki nkora ndawuriha amahera urumva yuko nsanzwe ndayafise urumva amahera uratanga ntukene ko nagaruka nsanzwe ndayafise ikintu yafise brother we ni boss niko boss kwa sababu urumva Imana afise none Imana afise kariyo mu boss mukuru w'aba boss bose none gutumwana wayo yoba umukene oya ntabwo vyokunda ahubwo gusa namasaba ko ntabo umukene cyane mu mutima ya mugabo ndazi kubindi navyo ndumutunzi kubera byose wonakiriye ni wabitanga turagize ibiteramo abantu bagira ibiteramo muri gospel bagatoza amahera bo bivuga kiki oya nta kibazo kirimo oya kandi ata amahera mu profitamo oya gutoza amahera so guprofita amahera ubu profitiki urumva arashobora gukora igiteramo akarisha amahera bivanye nuko gahunda afise na cyane cyane zo kubandanya ivuga butumwa kwera igikorwa cy'Imana naco nyene kirakeneye appui kirakeneye amahera kirakeneye mu bisanzwe ayo mahera ntacaza gufasha mu buzima ubusanzwe ubamo uyu butumwa bwiza burakeneye amafaranga none ntimuzi n'amasengero dusengera muko tubakisha ibakwa n'amafaranga nico ubu wewe uriko urakora umuziki wawe wa gospel music muri studio urariha amahera gukora video turazi ukuntu zizimvye urarisha miliyoni canke miliyoni zingahe kuri video ayo mahera ugumu yatanga uko nyene urakoze concert ivyakoze reka ngomera vyihoze ku ndirimbo gusa uriko urasohora amahera gusa urumva yuko wowe utazigera ukenera amafaranga no kuvuga ikiriho ni kakanimbo kavuga ngo yandutiye vyeri na musiteri nico gituma nyumutobe kandi naho nubura jewe no nk'amazi nkamushima mbuza ry'amafaranga no komeza gukorera Imana mu buryo mfise ubu abantu bitegeye yuko concert zawe uzotonza amahera canke ari kwinjira kuri gusa ico mpemu yarazompishurira akubwiye ati toza amahera amahera arakenewe uzoca utoza mbonye ati mpemu yarambara ati Vyizigiro harakenewe amahera byogenda uku ati rero kubera amahera abantu nibo bintu kandi ibintu n'abantu hariho benshi bavuga yuko ibintu vyatangwe vy'uko ama concert ya gospel batoza amahera bakwirikiranye vya sekera kuko ni ibintu bitari bimenyere mu Burundi Kwa tumenyere concert za gospel hano mu Burundi binjira for free. Ni wa munezero satani yadutwara. Ubundi bwo ntaca hakirimo.
nta cyaha kirimo gutoza amahera muri nta cyaha kirimo. birumvikana yuko aravuze yuko muri gospel music gutoza amafaranga canke kurondera kanoti muri gospel music atacaha kirimo ati byose ni sawa kuko ibintu byose ngo bikorwa mu mafaranga urumva nabo ariko gusa banyumve neza abantu banyumve neza ntubikore muri target yo kurondera amafaranga yego oya ariko ukore nk'uhimbaza Imana ariko urakeneye kuronka inzu biciye muri gospel music urakeneye erega mu bisanzwe biragoye kuvuga amen canke haleluya waraye ubusa yego nivyo niho nanje nafatiye hari umukozi Imana ajya numvise yavuze ngo erega hajya ngo mwiko ngo nikiriko yego wowe ndibaza yuko urakeneye inzu iciye muri gospel mu muziki wawe uri kurakora wa gospel music naho itozana naho Imana ifise inzira nyinshi ariko uravyifuza ivyo novuga gute nta muntu numwe atifuza kumererwa neza voilà urifuza imodoka iciye muri gospel music uri kurakora sinifuza gusa kica muri gospel music ahubwo aho yoca hose muga nkayironka mu nzira nziza ariko muri gospel music urifuza ko yironka muri gospel music ikintu cambere nifuza no kumva abantu babohoka abantu basubiranye ivyizigiro biciye mu butumwa ntanga ariko wavuze yuko inzi ibonekanye muri gospel music kuko ndazi yuko tureke guhendana abantu bose namba bakora gospel music bakora gospel music kugira batera imbere barifuza yuko gospel music si gukora gospel kugira dutera imbere no gukora tutanga ubutumwa bwiza mugume hahandi dutanga ubutumwa bwiza none we ntiwifuza yuko kuzoja mu mahanga guserukira igihugu muri gospel music ivyo dushika ko vyose ni gahunda y'Imana ariko niryo terambere oya iterambere si iterambere no gukomeza gukura mu gakizi urabona yuko abaririmba gospel mu gihe bazoguma ngaha baririmba ngaha mu Burundi bataja mu makungu bakora ama concert bahimiriza abandi umuziki wacu uzoba uri kuragera he Imana itarabishira ko igikumu cyo tuja mu makungu nta kizoshoboka ariko niteka ku gihugu ijambo ry'Imana litubwira yuko ntituriho ngo duhimbaza abantu ariko turogira duhimbara Imana ariko ntiwanyishuye neza niteka ryuko umurimvyi wa gospel avanga akagenda kugira concert mu mahanga niteka ku Mana ariko ku gihugu si iteka ku gihugu ibi ubutumwa bwiza dukora mu bisanzwe kunovuga ikintu mu majambo k'ikintu novuga ubutumwa bwiza twe dutanga si kugira tunezereza abantu ariko nugira duhimbara Imana kuko ico ndakivuze cyane tudahendanye ndazi n'abariko baradukurikirana naho babonye umenye ikiganiro cabaye kirekire ariko niba dutunge turiko tuvugana ibintu bikomeye tudahendanye umurundi avuye ngaha akagenda mu mahanga akagenda guteramisha abantu akababwira ubutumwa bwiza ni darapo y'u Burundi riba rigiye guhungabana kandi ni evangelisation y'Imana iciye ku barundi biri kirakora ivyo bintu ntibikenewe ni vyiza ariko cyane tumenye yuko suguserukira igihugu ugiye kuvuga ubutumwa hanze muserukiye igihugu twebwe turabambasaderi b'Imana ntiturabambasaderi b'igihugu ariko ababona hari baravuga tujye no mu Burundi kandi niteka huye yego ni vyiza mugabo twibuke ko twe turabambasaderi b'Imana kandi ico duteye iteka cyane ico Imana yaduhamagaye yes bakunzi ba Burundi Kingdom TV turiko turaja ku musozo indoto za office muri aka kazi kawe je ndakita akazi kuko nakazi sakazi ni muri no muhamagaro sasa urakoze ku nkoso muri uwo muhamagaro wawe kuririmbira Imana wifuza kuzoshikahe indoto zanje mbo ikintu cyambere mvuga kazozo bwa mbere kanje ntakonze yego ndazi kahise gusa nakuba muga kazoza sindakazi ni Imana yonyene ikambiki rero ivyo byose by'indoto biri muri kazoza kanje nibinshikira byose ni surprise Imana inkorera ariko we ntaho wifuza gushika aho nifuza nuko gusa mba umurimbyi akomeye yego akomeye bivuze iki ubutumwa iyo ntanze ubutumwa bwanje bushikira abantu benshi kwera ubu utaraba umurimbyi akomeye nico tumwana indimbo zacu usanga zifisa abantu nk'igihumbi bazirabye n'amajaha baracari bake turakeneye ko indimbo zirabwa n'imiliyoni myinshi y'abantu z'ubutumwa bwiza kuko ivyo bitumaking sure yuko ubutumwa bwacu bwageze kure kandi iryo niryo ryaterambere nariko ndavuga yuko bidakenewe yuko guma handi bisaba gutera imbere reka tuvuge tuti kandi urumva ko wamaze kuvyishura yuko nawe wifuza gutera imbere kugira ubutumwa bwanje bushike kure nanje nivyo nariko ndavuga yes iyo utacishura uko nariko ca numva yuko ivyo uriko rakora ugomba ukabiheba ushaka kugumaho nyene nariko ca mvuga ati gomba uhagarike kuko abantu bose ibikorwa bakora n'umupasiteri ariko arasigura arifuza ndifuza kugera nta muntu umwe adashaka gutera intambwe kubera naha turiko turakora turiko twaniganira ijuru voilà urakoze cyane bakunzi ba Burundi Kingdom TV mwamaze kumva umutumire turarangije igana twariko turabashikiriza mwumvise imigambi yiwe mwumvise ivyifuzo vyiwe brother ndagushimire cyane
nanjye ndabashimiye cyane hari akabazo ntakubajije washaka kuvuga man numva nyene ibikenewe byose wabimbagije hanyuma ijo nkibagiye nibaza tuzokora n'ikindi gihe muzokimbaza ariko je ko byo twaze byose it's fine urakoze cyane nanje reka mvuge nti ndabashimire cyane nyese mwariko muradukwirikira gira subscribe gira comment gira share kugira ngo ibiganiro tubashikiriza nkuko mwumva biryoshe bizira bashikira vuba bwango uzura bironko bwa mbere kurusha abandi ciao murakoze